abantu benshi bakunda kugira ikibazo c'amabateri yacu kubera batari bwayabone. Bateri yacu uyiravye umenga ni telefone, hama abantu bakimvira ati none iyi bateri yo komera gute, uko twamenyereza bateri vyasunda biba binganuka, ariko bijya iyi niyo bita bateri. Ndabizi uwo yiraba wese uvuga ati muga niyo iriko yatsi televiziyo, iyi televiziyo iguma yaka, izi ventilateur zose zatwa ni turayizi ubushobozi bwayo. Umuhinga ndaza kumuha ijambo babwire iyirusha ubushobozi bateri mfise n'ijya modoka nini. Iyi bateri ifise ubuhinga burya bijya byo mu isoko ico bipfirako nuko umuntu ushobora kuba ari mwinshi ukanayiturira, mugabiyi umuriro wayo utegereza kuyiha ugeze ica yistopa yonyene ikubwira ati ntungore vyaheze nabibonye biba biri mindani. Turafise itara byita ngo fatira umukinzi, nukuvuga babandi bakinda mwijoro rica ribafata. Reka ndabereka kandi yani wacu menga bari ipanze abo bantu tugiye kubapangura. Nukuvuga dufise amatara afise ubwoko bwinshi, mugabo iri tara yari ifise detecteur. Tuga tukwesariye turakwereka hano ukuntu haregira itara karishira nkaho hanze rikihorera, nimbe biharenganye ica ryaka ati nakubonye. Nje nta bindi bintu ukora, aya n'amatara y'ubuhinga bwayo nta muba murayabona. Detecteur ngayiri ngaha ubwo nyine turabikwereka nimbe birengaye ica ryaka ikimenyamenya muga mwaciboneye nyine mwe mwari kwemera ko akantu kaza kwata televiziyo ega n'ubiracakira kubaka nayibonye. Ikintu kiswa ventilateur aho mwayibonye ntimwarambona icometse muri prise ya Regidezo, none mwari bwamwiyatwa n'akantu haka akarosa kantu urunuruntu runini nya cyane. Niyo mpamvu mubona tubazanira amatara tushira mu nzu yose, ariko tukazara mu kantu nyene kameze nkaka inzu ikaza kwaka yose mbwa twazanyaka, kandi inzu yose iraza kwaka dukoresheje akakonyinaka. Murayibona kandi kubiza kwaka ni mu buhinga bundi bwe twababwira buri ku rwego rwo hejuru. Nukuvuga ubushobozi buri ngaha bungana bazijya bateri zibiri dutunza mu nzu niyo tuza guteruye zibiri za rumoke. Kandi none aho ndabikubye nk'ubufundi bwo byo cyo minyu izi bateri cyo kwatsa television 24/24 ubu si bivuga bimwe umuzungu yanyigisha ubu kuko byamaze kwesa nzoje nk'amajana 8 kuri tete. Muga nta muntu n'umwe abakeneye kurara bararorera mu gaca ndabafise nko mu ngoma harimo abantu babiharara bukarinda buce mu gitondo n'abana ntibataye muhira bariko bararorera narara nyene mwiyonze. Muga bahera television mu gitondo bakirirwa bakarara ko n'abana bo mu Rwanda bakazi bakaragushika mu gitondo atamu televiziyo izimye atatara rizimye. Ubuhinga rero buri mwizi bateri twebwe wacu umucango baye muke itara ntiripumuza umucana mwumva indi speciality riguma ryaka kwa kundi ifisi ngo kwa kunda. Iyo rero ngombye guhera nk'akarorero bivuga ati nawe ukoreshe nye bya nabi igiye munsi ya 10 yenyene cyo gati kugira ntonyice ica yenyene irabibloka indani iyi bateri ribloka. Ndemeza ko ibintu byanyu bikomeye kuko ndabimaranye imyaka ibihutwa ninje mwakugira gatatu birakora nta ngorane bifise code nkuko nyene mwambariye urengeje amezi mwasezeranye yo kwishura barabibloka bagaca bakubaza code ya bateri babiriko kuri bateri tukayibloka ayitanga baca bakurungikira ibiharuro ninziza muri ya bateri amatara gasubira kwaka byo nayibo.
harabene gihugu no munsi bafise ubwoba bavuga bati bino bintu mbiravye ni vy'ababosi mwe mwabimviye no kuri bamwe gihugu uburyo atari kirenga kugira nawe nyine ave mu muzima gizabe mu gihugu kibona cyane gose iyi mbona kazoza turimo cyane cyane twitaye ku bene gihugu batoya cyane ari naco gituma ahubwo twebwe uyu mugambi wa Sore Nyakiriza ntabwo turaba abene gihugu bajya bifise uburyo bunini cyane turaba abene gihugu uburyo butonya bukenya ari nayo mpamvu icyambere bakwiye kumenya umugambi wabo umugambi w'abene gihugu bato ibiciro byacu biri ku mahera make cyane kubera abarimwo imfashanyo ya leta y'igihugu hanyuma ikindi gira kabiri naco gituma turaborohereza na yakite twitwa yuko umengo ifise amahera menshi kubera ku majana 370 gushika no ku bihugu miliyoni 2 ico gihe turabaha amadeni ico twita paiement échelonné bagenda barariha bukebuke ivyo byose n'uburyo dufashe wa mwene gihugu ibintu ntabitora kwa kuri misoro ni ibintu tutanga garanti y'umwaka garanti y'amezi 6 uca wumva yuko tubahaye na rya deni bica bimworohera mwene gihugu muto akanezerwa rero twitaho cyane ko dukeneye yuko nabo dushikana mu mbona kazoza bakaba ahantu habona kabisa bwana muyobozi tugushimira cyane na murakoze cyane tugire Kristo Yesu ashimwe turanje kubaramutsa mwese tubipfuriza umwaka mushasha naho tugejeje ngaha kubera ko itwari bwabonane bugiye mubonane n'umuntu ubwa mbere mu mwaka ni byiza kumwipfuriza twongere tubipfurize iterambere no kuba ahantu habona muri zone yose ya Kiramira. Rero nagomba ngo tunyarutse tuvugane tuganire gatonya tubereke ibi bintu tubibasigurire hanyuma beje kubibasigurira abafundi baca batangura babestarira aba amateleviziyo ari abadafite amateleviziyo ariko bakomanza amatara yo kubona mwese nta ngorane. Rero twagira tubabwire yuko twabagendeye kandi tubashimiye cyane ko twasanze muturindiranye igishika. Twebwe turi societe yitwa Ndufakome. Ndufakome rero ni societe ifitaniye amasezerano na leta y'u Burundi hamwe na banki y'isi yose mu mugambi bise Soreye Nyakiriza. Aho duciye batuzi batwita abanyakiriza. Wumvise Nyakiriza ni ukuvuga ngo twe tugenda ahantu hatabona tukahagira ahabona. Dukora kumbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi. Nyine cyubahiro perezida wacu yavuze aravuga ati dutegerezwa gushika muri vision y'umwaka 2040 turi igihugu cifashe 2060 tukazoba turi igihugu giteye imbere. Ivyo rero nibikunda tuba ahantu hatabona ari nayo mpamvu twege muri Soreye Nyakiriza tuvuga tuti imiryango yose niyiri ahantu hatandukanye haruguru hategerezwa kubona. Twege mu bisanzwe tubibujumbura ariko abanyabujumbura ntitubitaho. Twitaho abantu bari ruguru kubera ko ari yo Bujumbura amatara y'igide zoshobora kubura mugabo tuba tuyafise. Mugabo bene gihugu bantu hatandukanye tuja nta matara baba bafise. Rero uyu mugambi ni umugambi utagiye guhagarara, ni umugambi ubandanya, ni umugambi ukomeza. Ari nayo mpamvu tubitaho. Jewe rero ni deje wa societe Dr Jean Claude Nduwayezu nkabansanzwe ndimvukeyo ngaha mwara nanyizeye murantora mu nama ya komine. Rero navuze ngo tuzohera iwacu tuje mu zindi ntara hani wacu twahahejeje. Nagendanye n'abandi dukorana. Uyu ni directeur commercial jeje ubudandaji
unabajeje kumenyekanisha ibidandazwa, unawe atwara abahinga, naba nabo n'abahinga, aba nabo n'aba journaliste mubona ba societe. Rero societe yacu ifise abantu benshi mugabo kuri tere kubera ko abandi bari mu bindi si twese tuzi. Rero hano iwanyu twahashitse kandi turanezerwa. Twarabonye liste kiramira nini, bamwe baraha abandi bakabaha. Uyu mwubahwa turamushimira ko yabyitayeho agakreya groupe akadufasha gusensibiliza nabo bakoranye mwese, turabibashimiye. N'ubundi byiza nibanze bakomera amashyi n'ubundi byiza no kugira abatware bitaho iterambere ry'abene igihugu, bakavuga bati aho ntwara nihabona nanje bizoba bimeze neza. Ibyo rero turabibashimiye. Rero tuzobandana dukorana, batubwiye bati nimwestarira abambere n'abandi bazogwa babiboneraho hari abatari babizi. Ubu rero twabazaniye ibikoresho byacu kandi turazi neza ko atahantu mwari mubizi. No munsi cyo twazanye ni nka eshanje twafatiye kuri liste mwaduhaye, ariko turabemera yuko amastoke yacu abazobikenera bose igihe cyose muzodukenera tuzoza naho hobejo twobibazanira nta ngorane. Abatwari bazobandaye bakora kurugira kubera ko igihugu cyose barahamagara za Kayanza za Mwaro n'ahandi, ariko ubu twafashe ingingo yuko twobanza guhera hano iwacu tukabona ko habaye tayari. Ari nayo mpamvu n'abahungu aba dukorana aba technicien n'uyu n'umunyamwaro muganjanye wawe sinemera nzojaho umuntu niyo duhera iwacu rero duhera kwa Deji suko. Rero nayo wawe bagwa muhamagara tukamubwira ati nirihangane gato tuzoza duhejeje mu Cibitoke. Uyu n'umunyakirundo mugana we namugiye ntituriya gadoya hariya tuzojaho umuntu. Rero nawe murumva yuko aya mahirwe nta kuyapfisha ubusa, tumaze kugera mu Kirundo ntuzosubiye kuduhamagara bica bigorana. Rero hagataho dufite amatara twaberetse, barabiberetse n'uburyo bwinshi mugabo hari ayo batakunda kubereka, ariko natwe dufasha nitwo uwo yarambaza mugani twe nama mperako kubera umugambi wacu burya ntutangura ubunyene watanguye kera. Tuba dufite amatara y'ubwoko bwinshi. Aka gatara mubonaka gakoresha pano solaire. Iyi ni pano mubona ngaha aha hejuru, ako gatereka kuzuba nk'uku gaca wicarira kuzuye ntiwovuga ngo kazozima ryari, kandi kagugwa 20 gusa umva n'amahera make, kandi ubone kagira uku mwijoro karabona cyane. N'ubutara n'amaso y'abana ariko barayigirako atakibazo na kimwe, kubera ibi byuma byose dukoresha byarapimwe n'ikigo mpuzamakungu cy'Abanyamerika cyitwa Verasol gitanga ama certificate. Nta tana rimwe twe tudandaza kwa dukora na Banki Mondiale batabanje kuri suzuma. Ikibazo bene igihugu bakunda kugira ntibumviriza amabwiriza yacu tubaha, ugasanga bako baragira ingorane. Ingorane ya mbere, amatara yacu umva ntanganye ubushobozi cyo bituma mwabonye n'ibiciro bitandukanye. Hari itara tuguha tukaba tufise pano bisaba kubanza ukayirindira iyo bateri ukayisharija cyane nk'indi bateri. Abantu benshi bakunda kugira ikibazo cy'amabateri yacu kubera batari bwayabone. Bateri yacu uyiravye umenga ni telefone, hama abantu bakimvira ati none iyi bateri yo komera gute, uko twamenyereza bateri byasunda biba binganuka, ariko bijya iyi niyo bita bateri. Ndabizi uwo iraba wese uvuga ati muga niyo iko yatsi televiziyo, iyi televiziyo iguma yaka izi ventilateur zose zatwa ni turayizi ubushobozi bwayo. Umuhinga ndaza kumuha ijambo babwire iyirusha ubushobozi bateri mfise n'ijya modoka nini. Iyi bateri ifise ubuhinga burya bijya byo mu isoko ico bipfirako nuko umuntu ushobora kuba ari mwinshi ukanayiturira, mugabe iyi umuriro wayo utereza kuyiha ugeze ica yistopa yonyene ikubwira ati ntungore byaheze nabibonye biba biri mindani. Ni nkuko ugiye kuyepwiza gose kabone ugira uyiki naho nyene ica yihagarika ahubwo ati oya nkuko bigenda. Iyo ni bateri original, n'amabateri agendana n'ubuhinga bwinshi nk'ibi. Ubu n'ubuhinga buba burimo akashizemo, n'ubuhinga bwo bushobora ko wewe ibintu byawe byo mu nzu ushobora kuyiprograma ukavuga ati umuriro wanje yamba size abana ko barara televiziyo mwisaha ica yizinye baje kwiga
bacavuga ati papa byazimye kumbe nawe wapanze akarere tedeke bizime ndabiraba ngarutse urumva bari mu buhinga butandukanye bushoboka ni nkuko aka kantu urabona ko tubemera tukabaha amadeni mugage ari tuba turi bijuju umwanya naguhaye wansi ndagaprogramira ndi Bujumbura bica bizima nta wipanga wipanga rero twe dukoresha ibyuma by'ubuhinga bukomeye ariko kandi byiza niterambere turiko turajyamo nico twababwiye turi mu mbona kazoza rero nariko ndavuga kuri aka gatara nk'aka ni 200 abariho nakandi k'30 aka sicakirahura hanyura ta hasi ntikimeneka nitara ryo bari fisa amanu zenya amapano solaire utereka hasi nka nabasharije mugabo aka nagatara ushobora kumanika ngaha wamaritse twaresariye mugabo mu gikoni ugasanga ntibestaye ukakamanika ugakora akazi abana bakigirako n'ibindi byinshi akaguye 30 nitwagaruka tuzobazanya n'ayandi aguye 70 nawe abasharije n'amatelefone 80 hariho namurika ku kilometero n'umusi naho twagendanye dufite amatara y'ubwoko bwinshi aho ntituba turatangura rero installation solaire tugeze muri installation mwarabonye ko hariho iby'ibihumbi 370 biba bifise iyi bateri bikagira n'amatara amajya atara ifata abasuma turafise itara byita ngo fatira umukinzi ni kuvuga babandi bakinda mu ijoro ricari bafata reka ndabereka ibitoke baragwiri kandi yani wacu menga bari ipanze abo bantu tugiye kubapangura ni kuvuga dufise amatara afise ubwoko bwinshi mugabo iri tari rifise detecteur tuga tukwesariye turakwereka hano kuntu haregira itara karishira nkaho hanze rikihorera nimbe biharenganye icajya kati nakubona we nta bindi bintu ukora aya n'amatara y'ubuhinga bwayo nta muba murayabona detecteur ngayiri ngaha ubwo nyine turabikwereka nimbe birenga icajya nabo kwereka rero yari yabonye ko hazimije ikiyatsa nukuvuga yewe ushatse uraprograma rikaguma ryaka cyangwa wabishaka ugashira kwa ukagende ikagizimira hagize akantu kahaca bizirana n'ikintu cyaciye icagiye ati nakubonye ari nk'umusuma yitembereje akabona ririya kijavuga ati nafashwe kera bambona aca yiruka ubwo ntavyo aba yarazi ati bambonye kera rero ayo matara ya mbere abafise amatara 3 na pano solaire yaho tukagwana kandi twedugwana ibintu byose n'amatsinga na interrupteurs yazo kwatsa nta kintu na kimwe n'abafundi turaguhana we kuvye mu majana 370 nta na kimwe tugusaba kiretse wewe ushoboye kuvuga ati jewe arani nkeneye ko bisaba amatsinga arenge yaya ibyo muca muvugana n'abafundi hari abakunda kuza kwidoga mugabo mugasanga basabye amananiza kuko nyambara itara ry'amatara 3 aya matsinga arafise hagaruka bivaye n'ibyumba ufise rero cyo ushaka we ko babitraversa bagira gute je yari uwo muca muvugana n'aba je simba mugana nabo n'abana beza barabiregera neza hanyuma iryo riheze hariho itara iby'amajana 370 wabo iby'amajana 45 by'amajana 50 byose ibyo biba bifise ibyuma nk'ibyo harenga akantu kamwe kamwe iby'amajana 50 acarenga ko iradiyo iyi radiyo rero nawe ntimuyigaye bugiye iradiyo cyangwa amaflashe n'abamemoire imiziki iraryo ugakomera kandi nawe nisorere iyi rero umva barenze ko ibihumbi 30 gusa nico gituma bicaye y'amajana 5 ariko ubundi bwo ni nka bijya by'amajana 370 hanyuma kuri yo bateri nyene harashobora kuja ko kaga parametrage twabereka karya aka niho bicaye ibihumbi 420 muri kibice nagenda ba ibyo rero hamaze kuja kwako akaja ko ni radio bicaye amajana 450 bajya basabye y'amajana 50 birabikira bya bindi byagiye biyongerako utwo tuntu sinzi ko muri ko murantaho tugeze ku 500 ibintu birarutanguye gukomera ibihumbi 500
tuguha ya pano solaire ya bya niba za 120 gushika ku majana 50 cya tuyiguha igwije ko kabiri nizo gituma kuva ku 500 ntashobora kubura umuriro uko byogenda kose kubera panira yidubuye kuri ya yindi twa tugwana n'amatara 4 niyo mpamvu muri groupe nigeze kuvuga ari abahari yahijya bashaka ko ibyabo by'amajana 320 ngo bikore nk'iby'amajana 5 ntabwo bikunda kuko no umufuko ntihangana mwanyumvise uwo majana 320 yarampamagaye ngo jembe byanje ngo ndabyatsa sizere ngo saa 8 n'ijoro yabyaye ne saa 8 buri kurakizura mugabo byimya mujyame n'umugore ibyo bintu nibi twese n'amaregidezo ntituyazimya abagabo hageze kuryamura yazi kubera deja waguze ibikwiranye n'ubushobozi bwawe ntawe ukwanki muga rero ziganywe umuriro acaja kumubanya kumva umuntu afise televiziyo ya 2 miliyo ngo yarayaratse none wewe mugabo ipange ibihumbi majana 3 na miliyoni 2 ugira ubifatanye rero dusaba ko bene gihugu turatahurana hama twakubwira ati banzureke bateri yuzure ijana yuzuye ucukoresha nka bateri yafisha urabona nka harimo 70%. Umuntu akagutelefona ngo yewe ngojengo nibyaka umufundi yaragasanga biri kuri 10% ntiyemeye ko byiko bicana none ucuvuga ngo ni kiye kibazo reka bikwizijana kuko urumva nkizi nizo tukuye muri store uretse bigakwizijana 100% cukora rero kushaka hama telefone turasharija tukanagwa n'amasharije yari nga twese turaguhana mugabo rero ucunye bya mu quartier yose ngo nimuze mwese ndabasharirize kaba kakubaye tuza kuduga ngo wabuze umureko tugwana sharije rifise amasharije n'ubwoko bwose iyi ni ndufakome rero ahantu dushitse dukora umuti ahantu dushitse dukora umuti rero abantu batadutahura nabo batumva ibyo twe tuba twavuze ariko ibintu byacu turabyizeye 100%. Ni ibyuma byiza twabitanze mu gihugu cyose turatanga garanti y'amezi 6 gushika ku mwaka ariko aho twese aho hose aho batudaniye ikintu ngo tumusubize iyo garanti bamwe zaranaheze kuko ibintu byacu si ibintu biheze ubwo nyene ni ibintu mara imyaka 10 uri kubakoresha ayo mezi 6 dutanga abaraye kugira kuko urumva ibintu nibisezerana twashobora guha ibintu bikanka byanyiye muri stock byanyanwe tuguhindurira niyo garanti dutanga si imwe byo mu isoko uguze ubugabye bakubwira ati mwundwe mu ntuzugaruka ahubwo n'indwi ntibayiguha niho wanyesare hari indwi raduhaye mu gatatu je nabiguze mu isoko bya miliyoni umugabo w'umufundi yambwiye ati dukora umuti sinaye bwabone ubuhinga bwa none none byapfuye mu mezi 2 ndakubajije umuntu waje twaribwe nta kundi hano rero twebwe nige deni tubaha riragemeza ko ibintu byacu tugize aho udasara wende n'umuntu uzi yuko ibyo bintu akajaga none umva yo kuriha rero nuko niyo filozofi yacu abantu bataba batwumvise niyo bavuga ya muhe bakavuga ibintu bidatonze neza rero mwebwe nabonye nta n'ikibazo cy'umuriro ko abakomanze benshi nabonye barabikoreye ko nka bose bihera ku majana 5 kuduha aho nta ngorane muzohura nayo hanyuma rero ayo matara y'amajana 5 afise amatara 4 na pano yayo hari ibindi bigugwa umuriyoni tuguhana kit ifise bateri 2 aho biba bitanguye gukomera zimaze kuba bateri 2 nta muriro wozopfubuze iwawe kirazira na plaque zibari 2 agace baguha na ventilateur bijya mwiyandika mukavuga ibihumbi majana 7 twaba twakuyemo ventilateur mugabo rero iyi ventilateur natwe kuko umuzungu yabizanye biri kumwe bizova bica bitugora kuyisohora kuko twaguhanye byose byayo ico kintu mukidutahure kwera umuzungu yabizanye biri kumwe na ventilateur kandi mba naguhaye amakite yose kiretse nibemera ko nkuramwo bateri ko nkuyemwo bateri iyo ventilateur zoguma ikora mugabo ndabiguhaye n'amavante byose nabiguhaye ventilateur nkayikuramo nca ndaziga none kira none mukiramira harashushe nka turanyegereza mugabo rega deje ntari karavuga aha andi kumwe n'abatwari nabo ye baca bajya kayaga mwana yajya n'umusenge rero ico nagenda babwire izo kite umaze kugera nko ku miliyoni nta matara uzopfubuze mu nzu yawe n'amasabufu bobere ku kuntu muya kubita ko mukajya umunyene
ivyo abafundi mucamukorana. Tugeze ku vya 2 miliyo byo amabatere aya tuja tuyafatanya anseri arabibereka na 3 aja hamwe, hanyuma televiziyo ni washaka watse 24/24. Ahantu tuja kuzensara za Gitega aba dusiga bariko baraba imipira bose ubagwa batuvuga ati zana izindi nuko tubura umwanya wo kubijana uko umwanya wacu uragoye. Rero iziya za 2 miliyo 5 mwazibonye nazo ni kijya kinini byose ibikoresho biri tayari. Habasigaye ko dukorana mu bwizigirwa neza. Ama avance twarababwiye yuko ari gice cico watoye. Abantu bose barabizi ngaha twarapanza akarere. Hanyuma abatware bazogwa mukorana ikintu gikenewe batubwira natwe dukorane neza. Abafundi turabafise, abandi bose mu bandanye mwiyandika n'abatiyanditse. Amatara yacu ngayo ivyo byo muri nababwiye amatara ca 5 ibintu bigiye bitandukanye muri rusangi nivyo. Ncampa ijambo commercial me n'umuhinga, hanyuma bagiye kuvuga muce mubaza ibibazo byose tubibishure. Igituma tuza tukabanza kuvuga kugira ngo ikibazo umuntu wese afise tukimwishure bigende neza. Ibisigaye naho ntugaruka abafundi bazokwiyokipa n'ibindi bisigaye. Tubirungitse twavuye n'abatwara tabana abiyanditse ndababwira ati ni mu bitore ngaha biraje, abafundi baba bahari bagaca bibakorera igikorwa nyamukuru tuba tugihejeje. Kiramira ni nini no munsi turi ngaha ku mutumba wa Gisabo Mihiza ya mu Rusoro hari mu Mihiza bariyanditse nandi atandukanye. Abafundi baba bahari aho bibagora akaba hanini cyatuzobari amamoto mugaba hashiki ivyuma navyo bavyestare mugavye ariko bavyiza abanyere byo biyanditse mu bibatoreye bakabitora tukabisiga nkigume tubigendana mu modoka tuzogarukana ibindi ko tubijanye bica bitubuza ikibanza ejo kandi tukabonka ibindi kubera biragugara bari byinshi. Naho tubereka izi n'eshantyo muga nk'iya televiziyo igendana n'ayandi makato menshi, gendana n'amapano kwayo kagendana n'ibi kagendana na televiziyo usanga rero mu modoka habaye hato. Nuko rero jewe nibaza ko tuzokorana neza ngaha iwanyu muri Kiramira, mugiraho muba mwubahwe mwikomera amashi. Abanyakiramira oye, abanyakiramira oye. Nuko tugira amahoro iteka n'iterambere ahi wacu. Nkuko mwavyumvise umuyobozi abivuga, yewe nitwa Niyonkuru Fredy, abandi umuyobozi ajejwe ubudandaji, ariko nkonyira nkaba nicegera ciwe uko ejo bundi aramuzoza mungo nari jewe naje nko mwumvira ngo haje ngutari wazo haje umuyobozi ajejwe ubudandaji ariko ari nicegera aba yantumenyere mbana muserukiye bikwiye. Avyumvise. Hanyuma rero nkaba nagira ngo mbere nk'umwunganira nta byinshi nza kuvuga kuko burya umuyobozi mukuru aba yabivuze nka byose. Burya urutonde niba barufise gose twe twunganira gato ariko byose burya naho twogarukiriza ngaha ziko message yabashikira utavyumvise none mwese mwavyumvise. Abaje ubunyene yo muca muvyumva namwe. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Kandi bambwiye ngo ino ngo murabakizwa. Yesu abahezagire gose. Rero kubw'ivyo yavuze ati ibi bikoresho tubazaniye bigizwe n'ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru, biratandukanye cyane na vya bindi na ya mapano mwese tarahari yango aho ngo ni runini. Yababwiye akarorero nanje nabibonye je yari yestaye n'amamiliyoni araho yabiguze ariko ntibyamaze n'amezi n'atatu bu yarahevye ubu yaciye azana ibi abari vyashiramwo ubaratsa abamuje etaje aratse etaje yose ugasanga irimira yagagira ibi. Twebwe rero ibujumbura amazi ko ari amatara twe ntitukiraba ngo turafise amatara ya Regidezo twabanje kwihera ko ngo umuntu baribaza babiva gute bamugana. Nuko nyene twabanje turibanza turestara uhashitse amatara agacika cyangwa nacike sanga n'amavuta gusa. Mana yacu nishimye cyane. Amen. Rero twebwe nk'abamaze kutumenya biriya byo mu isoko barabirahiye kandi namwe mwavyumvise umuyobozi yabivuze neza
ahantu tubazanira ibintu tukabaha garanti mu isoko mwumvise ko ari abakubwira ngo reka ngo tugupimire ngo urabe ko bikora umaze gusanga bikora unusubiye kutugora biherera aho nyene siko kubera abazi neza yuko ibyo bintu by'ibatagarana bifise yabitoraguye aho hirya abazi ko bizomara iminsi mike bikamumara amazi ariko twebwe ibi bintu byacu bifise garanti y'imyaka irenga 10 n'ubwoba bw'10 je nari mfise inkuru yuko na 20 zohera uri kurakoresha ibi hariho bamwe rero uzohora usanga kumbure nyene ab'imyaka iri miraduga nyene abo ngabo bobo bazobitanga ariko mbipfurije kuramba mu izina rya Yesu rero kubw'ivyo ibintu byacu nivyo kwizegwa twebwe ntituzana ibintu dukuye mu isoko uko ariko kose burya ibi bintu kugira ngo twebwe bidushikire haba habaye ubugenzuzi buri hejuru cyane igihugu cyacu kirungika intumwa kikabigenzura iyo muri industry bikorerwa ariko ivyo byo nibitonya hanyuma banki mondiale ikishikira aho hantu ico bita certification verasole ibi guhera kuri aka gatonya kaba gafite ico kintu citwa certification verasole abaciye ubwenge bari kure bamaze kuja ku ntebe y'ishure canke afise abana bace baja kuntuze kuri Google babazi ico kintu bita certification verasole udasanga ari ikintu gikomeye nuko rero hanyuma yababwiye ati mbega utu tuntu mwamuzana tungana gutyo aha namye mbona abantu banye bavuga ngo aho kabate beko muvuga aka mutavuza akanako murabona akanaka none mwari mumenyera ibi mikro bingana gutyo haki ni microphone mumva ko mvuga cyane mu kanyu iyi ni microphone iyi ya yindi nyene iyi ubuhinga bugezweho rero duteye ahantu isi iteri igendira gabanya ibintu kuko deja ico bitera population mondiale yarabaye n'iminya kugira ngo rero ibintu birongoza birakwigwa ifoke tuza turagabanya kera bakoresha abakera basokuru batangiye gukoresha televiziyo ujyanye ntiyakwigwa hariya muri saro uko bishoboye kose warinda kuyubakira kugira ishoboye gukwigwa muri saro kuko nari yashaka kungana n'inzu none raba ubu bose bakora televiziyo ingana iki kiganza canje ibi bintu mwe muvyumva gute amatelefone mwatangiye gutunga murabizi je yarameze ubu rero niyo mpamvu akakanaka umufundi wacu mu engineer wacu nibaza kubasigurira neza niwe yavyize neza aravyenterioriza akafise ubushobozi sinzi ko bushobora gusumba ubwiriya modoka irenganya battery ya modoka irenganya hari arakamubona ka ikimenyamenya mugabo mwaciboneye none mwe mwari kwemera ko akantu kaza kwata televiziyo ega n'ubiracakira kubaka nayibonye ikintu kiswa ventilateur aho mwayibonye ntimwaramubona icometse muri prise ya Regidezo none mwari bwamwiyatwa n'akantu haka akarosa akantu urunuruntu runini nya cyane niyo mpamvu mubona tubazanira amatara tushira mu nzu yose ariko tukazara mu kantu nyene kameze nkaka inzu ikaza kwaka yose mbwa twazanyaka kandi inzu yose iraza kwaka dukoresheje akakonyinaka murayibona kandi kuniza kwaka ni mu buhinga bundi bwe twababwira buri ku rwego rwo hejuru kuko n'amatara tuza gukoresha muraza kuyaraba ujye uri kurayaraba umengo uri muravura amaso n'amatara ubundi boho akoranye ubuhinga buri mu muti utuma amaso atagira ingorane aya yose guhera kuri utu dutonya gushika banki mondiale ntikorana n'ibintu nyene ivyo arivyo vyose ngira ngo murabitegera hanyuma rero ntarambiriye nibaza yuko igihambaye uwo batumvise uwo hari ahatategereye ntawo bivuga byose byiza biri muri aya matara birenze uko twebwe tuyazi birenze uko tuyabona aho muza kwa mutategereye inyuma y'ijambo y'uyu mu engineer wacu mwaza guheza mugire ico mubajije ariko tunasaba yuko twoce dukoresha umwanya ukuntu ababwiye byinshi niko twipfuza yuko abene gihugu bose bava ngaha barosa amatara kandi natwe tukaza kugenda hakiri kare
dushitse amahoro ntimuza kunezerwa mweho nuko Imana ibahezagire nkaba ndangije ndabashimira Imana yo mwijuru ibampezagirire Yesu ashimwe rero amina jewe mera kuko jewe ibyo by'amapano sore musanga mukoresha ndi umuntu wa kera ayayo mu isoko nesta y'ahantu heshi no kuvuga ndafise CV ikomeye cyane bijanye na ya mapaki sore nahava ndabashanga ndabajanye kure cyane mugabo ibi aya mapano sore yacu usanga uguze nka 40 wate gacugenda mu isoko kagura nka 12 ampere canke nka ampere 20 nomba 20 gutyo mugabo kora ko tugiye mu bintu bya physique n'ibintu birebera ntozigurira hano ugaca usanga iyo plaque ya 40 wate iri ico bitwa amachambre de combustion inana ry'amabateri dufita mu nzu arafite ico bitwa amachambre de combustion ico bituma kesha jamo si acide canke poudre wabitahura ivyo bintu batubanze duhera kwibi dutunze mu nzu ni kuvuga rero ko chambre de combustion nk'umucango urenge yiwe yategezwa kuba ko plaque iri kirazana mwinshi amachambre de combustion zarizinga arayaga akazarizinga niho handi rero batereka ibishasha usanga amatara yaka cyane uko hahera amezi itaragenda riragabanura umuco hakaza kugera ku mezi 4 niba abo byaranyenyeje ariko ni muri gramona plaque ya fete gende bukebuke hari umuntu plaque irapfa hejuru mwama muhindura amabateri gusa bakaba ngo basinga kuri ugende neza no gura regulateur na regulateur iregira ibishoboka none nk'akarociye kanivo kugira ngo amazi azocemo hagaca haza amazi menshi numva ko amazi acarengera yakanivo amagaca mwibarabara nayo regulateur afise ibyiregira iyo bije biri no contrôler icayonona ukuvuga rero regulateur serore begire le courant devient anormal yamugiye umuyaga butameze neza niyo iregira ivyo bintu mugana ho nyene iyo bije byadombotswe nayo iribanza gusha igaciturira bateri rero ivyo wacu nta poudre ni acide nta poudre nta acide nimeze sufura amaze kumenya ico bitwa y'ama power bank wagura power bank ushobora guje ufise uburyo bivana power bank rero bikoze sufura ya power bank mukabika barabishize mu buhinga cyane bukomeye hari ico bitwa puissance ico bitwa inguvu mu majambo make iyi bateriye izi zitatu nazikombinye n'ikiti ya television yaba television ya 2500 cyangwa television ya 2 million nizibati tuguhanira byose uko nukuvuga ubushobozi buri ngaha bungana bazijya bateri zibiri dutunza mu nzu niyo tuza duteruye zibiri za rumoke kandi none aho ndabikubye nk'ubufundo bwo byo cyo minyo izi bateri cyo kwatsa television 24 ubu si bivuga bimwe umuzungu yanyigisha ubu kuko byamaze kwesa nkanzoje nk'amajana 8 kuri tete muga nta muntu n'umwe abakeneye kurera bararorera mu gaca ndabafise nko mu ngoma harimo abantu babiharara bukarinda buce mu gitondo n'abana ntibataye muhira bariko bararorera nabaraho nyene mwiyonze muga bahera television mu gitondo bakirirwa bakarara ko n'abana bo mu Rwanda bakaza bakarugushika mu gitondo atamu television izimye atatara rizimye ubuhinga rero buri mwizi bateri twebwe wacu umucango baye muke itara ntiripumuza umucana mwumva indi speciality riguma ryaka kwa kundi ifisi ngo kwa kundi iyo rero ngombye guhera nk'akarorero bivuga ati nawe ukoreshe nye bya nabi igiye munsi ya 10 yenyene cyo gati kugira ntonyice ica yenyene irabibloka indani iyi bateri ribloka anu yagiye wayimenashije wayiremereye ukarinda kama tapunguka kabura ugupunguka kwayo mugero warenze jirugero mugani birigira biba ntibumve ndabivuguko birizina ngomba bikunda kuba kwa utwo dutarake dutora twakati twatuba sasa bitanu ukurumva ngomba gukoresha ibintu byinshi nawe afise kamwe rero burya je nyinda kuvuga ati kubera ko ako kamwe tuba sasa bitanu dufise aga plaque kako ni gato gafise ubushobozi buke bigasha kuyuzuza mu mwanya muto muga guhera kuri sense plaque yayo mu masahane ibi yayujuje ibivyo byo nitwirirwa turavuga tuvuga amateka ibi amateka yayo jewe utoye ibimbuga ati ayo vraiment amateka y'ibije sinkunda ni 24 sina 18 mu byo banyigishije niyo mfatire ku byo nabonye kuri tele 24 n'abahumba bafise amaregidet ni kuri barore amateleviziyo yabo yarora kuri zibatera uko ni kuri komeresha ndazi kata televiziyo y'uco no ku muyaga nko oya kandi abana bibo bagomba babonye zibujumbura kandi bafise imiyaga nko kubera ikinone gasha wewe worinda ko umucangu uhera ukabura none utaheze umva uza gucomeka imiyaga nko uhigi igitega bakoresha amasinema amasare abyo baroreza imipira bafise amatara boko amatara kuna gucikaguka y'u Burundi bose baragitumye ku made twabashiriye ibi no kuvuga uyu munsi iwabo ntacika racho bijo kintu ntacika abo rero bafise projet zo kuroreza imipira muduga kuri 2 million 6
urumva bafite projet 2 millions 500 n'abafite projet yo kweza imitibiri hama nuzeye iyi kipe ya Setisa ariyo y'umumiliyoni igizwe n'amabatera abiri ukuvuga ndakuye kwimwe igacibura iyi television igacigira n'iyi ventilateur mugabo niyo kite aha rero ndashaka bindi bakubwira batinjiramwo hari ibyo twebwe ubundi buhinga bw'iwacu twadekuvuye nk'abafundi twasanze mutunza amasabufu yorora television sabufu yawe ntivuge twe twadekuvuye uburyo n'amasabufu dushirako ugakubita neza tangorane ni kuvuga yawe ni wa Setisa sabufu arakubita ventilateur akatsa ntangorane rero hari wari nambaza n'ikibazo ngo none ngo akakabateri kamwe ngo nakaguze nkaba nifite television no shirako nukuri kwimana akakabateri kacu karayatsa mugabo urumva si umwanya munini ni kamwe urumva avuga ngo cangura ibya 4 ukubera ngo mfise television ngo nzoshashira kujya yiwanje nukuri nzoja ko sindakobeshe nawe wize ikampa mugabo amasaha 8 canka 5 mugabo nzocuja ngo urumva ngo nibirama nka bya bintu ngo yatsa 24 none wa 2 millions na 4 tukama tugenda bukebuke mugabo wanashaka akana ko kwatsa amatara gusa uko niwe yishingiye television usanga mari ya matara ico gutuma nkunda kuvuga ati hera kuri millions nkajewe niko nkunda kwivugira hama duga guhera kuri Setisa ni boko ko ubuna ya Setisa umenga baye gukubira ivandratire arabisohorana ni millions na 500 ni bon na 500 ni boko ko batari yayo yuzura n'ingoga rero nta byinshi twebwe nitwe tuhari ico muzoshaka mugabo ikindi naco dukunda kugira hari umuntu asanga afise ofete bwo dufise amakabra ari limite afise hatarenga kandi byetsagwa kujya twesera inzu ikabra afise imetero pima ugacu usanga uko ngo nkuru bucanwa mu nzi wawo ndawujane muri toilette kandi ukabona yuko ivyo bintu ntabishoboye umenga bakuzana ibintu bitari ivyo biduharire nta kidashoboka mu gifundi mugwiye ni yindi negotiation n'ibindi bintu tubete bricole bitandukanye n'ivyo muzungu yatwigishije nico gihe nabaye bumubwe kuri tele kuko nubundi azobimenya kuko muvyanyi ambuza namakosa mba nkoze kuko azongera igihe muzungu wa banki mondiale yaramuzana kugira visite aho twaje dushira ibintu acha sanga mu vyatwigisha twe ntiraza guca imukadre uyu acha sanga nibizona gusa urumva tuvariko turakora amakosa mugabo birashoboka ariko nikindi kibazo cyo tuganira nk'abafundi kuko urumva uratongeye akazi kadahuriranye nako societe yaduhaye mugabo mu bijanye n'amapare mutunzi ndakabwiye katana kimwe kidashoboka decoder washirako sabufu gashirako television gashirako ivyo mwifuza byose bisaba kugira uborereze birakunda bivanye ariko n'umuriro tugende bukebuke aho rero jewe ivyo mpanuro z'amasavuvu duhera kuma emiliyo kuduga aho muga ufise akakamwe nzoyigushirira ko mugumenye kuzosanga waryohewe ukamarira amatara yandi mwejesho mbwira ngo wumva ngo jewe amatara ngo yazimye kare kuko wishinze kuwonona twatahuranye yazimye kare kuko wishinze kuwonona mugabo hamwe wozovuga ati nzohore ndavyatsa mwijomvuze n'akavurime gatonatse n'amatara ni sawa mugabo rero nzosagufu zanyu kuko twari dufise ibintu byose bicomekwa kwa yamabate acabura ico bitwa amakabre amakabre ukuvuga nshaka kuma sabufu giyo sabufu yawe nifise kabre kuko twebwe ivyo tuzana byose birafise aho bicomeka iyo kabre bisakonza kuyirondera kandi naho ntanayikuraho kandi naho niyumvira uburyo ndayikoresha nkoresha ubwenge bwanjye nico giyo kabre tunegosha gushasha ibi ndabivuga abadeje bumva ko abagereza kutwiturega urumva ngo abafundi banyu baratwiba amakabre batwivye amakabre ngo acha batwaka ibihumbi 10 mbere ubu ntara 10 ndahaka kuko washanga ndabe tuvuga ati muoro nyamwigoreye kuko iyo nza gukora ibyo nize niyo sabwo ufuye gupfiriye ko mu nzu niho menya ko muri biyatsi ariko je nagerageje kukwereka ati ibikoresho byose utunga ndabikwakiritse unezerwe muhira mu kubita umuziki hamutse uja kwidoga niyumvira ubwo buhinga nk'ubwo numva ko abasha ko tuba tubanane rero muze tubane neza kuko twari tugiye gusigarana ikibazo ufise uri mwene gihugu waguze ibintu mbaza bukebu hama ndagutunganiriza hama ico nzi cyo tuzova hino mwese munezerewe tugire Kristo ariko hariho umugambi nk'uyu nyene waraje turawinjira kandi baraducani je nabaye mu bambere babigiye byose nabonye ni nkaco kimwe bitandukane ku kantu gato yaguze hari cyo rero ntumvise kuyandi mashira hamwe nkaya akora nk'ibi je ndemeza ko ibintu byanyu bikomeye sinzi mugabo nemeza mu byo namaze wabonye sawa uko ndabimaranye imyaka ibihutwa ninje mwaka kugira gatatu birakora nta ngorane
bifise kode nk'uko nyene mwambariye urengeje amezi mwasezeranye yo kwishura barabibloka bagaca bakubaza kode ya bateri babiriko kuri bateri tukayibloka kayitanga baca bakurungikira ibiharuro ninziza muri ya bateri amatara agasubira kwaka.